Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse nongeye ndabahe n'ikaze mwebwe mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura mara y'amakuru yo kuva ku igenekezo rya mbere gushika ku igenekezo rya gatandatu ntwarante. Amakuru mutegurirwa n'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archdiocese de Bujumbura akaburungu BI no ku murongo wa 93 n'ice bibiri vy'Radio Korombe misi yose ya gatatu kuva isaha 12 zo ku mugoroba. Ingingo nkuru ziyagize mu gisata cy'ukwemera tubabwira ingene abakristu bari mu nzego zo hejuru mu gihugu cy'u Burundi n'abandi banyacubahiro bahimbaje wa gatatu w'iminyota. Mu buzima bw'amaparuwasi naho tubabwira irungikwa mu butumwa ry'abanaguye muri Mutima Mweranda bo muri paruwasi ya Kinindo. Tubafitiye n'andi makuru idoni mu kanya. Gonzalve Ntashimikiro nije ngenda abashikirize musangwe ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze muri aya makuru. Amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'ukwemera. Indongozi mu nzego zo hejuru mu gihugu cy'u Burundi kumwe n'abandi banyacubahiro barahimbaje umunsi w'iminyota mu buryo bwiharije kuwa gatatu igenekezo rya kabiri ntwarante ku mugoroba ushira ijoro mu isengero ntoya Paroisse Cathedrale Regina Mundi. Inkuru ya Michel Nibitanga. Iyo nkuko y'imisa idasanzwe yari iyobowe na Patiri Jeremy Bukene umwe mu basaserdoti bagize ubwibutsamana bw'indongozi mu gihugu cy'u Burundi n'izindi ncabwenge ziba mu gisagara ca Bujumbura. Abashikiranganje abashinga amateka n'abayobozi bakuru mu shikiranganje butandukanye kumwe n'abandi banyavyubahiro bo muri ico gihugu barimwo umwe mu bahoze ari abakuru b'igihugu bari baje kugirirwa umugirwa w'isigwa ry'iminyota. Baririmba bavuga inyota bafitiye umukama basubiramo izaburi ya 42 igiriti uko impara yahagira ishaka amazi apfutse niko nanje ngushakashaka kuko ngufitiye inyota. Urwo rurimbo rwari inkora mutima kuri abo banyavyubahiro narijya bari bahejeje gushikirizwa amajambo meza meranda y'Imana basiguriwe n'umusaserdoti w'umukama Patiri Jeremy Bukene ko kubw'igicumuro ca bene Adamu wa mbere umuntu afise ico yatakaje ariko yakomorejwe na Adamu wa kabiri Yesu Kristo. Ivyo twatakaje muri Adamu wa kera tubironka muri Adamu w'ubu. Inzoka yabeshe Adamu kwamura ivyamwa Yesu azoduga hejuru ku giti nawe atanga ivyamwa vy'ubuzima budahera. Aha abana b'Imana batsindiwe habariho batsindiwe mu izina rya Yesu. Aha hari abantu muri mwebwe bakora mu bintu vya ekonomi barazi guhomba icyarico. None rero bavukanye twarahomvye cyane kandi uyu munsi umuntu wese avukira muri ubwo buhombe. Ubu munsi tuvuka tubufise tuvuka twikunda dushaka ibintu byose byiherera iwacu ariko Imana yaragize iti eka ibintu ndabikosora. Ubu rero ico dusabwa ni kugamburukira umwana w'Imana kugendera amabwirizwa y'Imana. Patiri Jeremy Bukene yaranabavunira akagoye mu kubabwira n'ibindi bikunda kubuza abanyavyubahiro kwegera ikigongwe c'Imana be n'ubufasha baba bakeneye ngo ivyo byohero vyabo ntibibabere intambamyi. Uko kugaruka ku mukama bishoboka utabona neza ko watakaye. Agenda babwira ingene ngo ingene mwatakaye. Baza abo bantu mukorana mu biro bazokubwira aho wageze uzomenya ingene watakaye uzomenya ivyo watakaje hanyuma ubigarure. Ubundi yagize impanuro abatekereye muri uwo mugoroba n'umuyobozi w'ubwo bwibutsamana Patiri Dieudonne Niyibizi kaba yabayagiye ukuntu indongozi y'umukristo yo kwitagatifuza amabanga ijejwe ikanatagatifuza n'abandi. Nyakuba mushikiranganje banyakubaha mu nama nshingamateka inzego nkuru z'igihugu ibindi bisata vyose mwaje muvuyemwo mufise amabanga akomeye cyane twifuza ko turabasabira tukambaza Imana kugira ngo mukama baje imbere muri ubwo butumwa budasanzwe mufise. Turifuza kubabona muri ino nzu muri ino sengero muri kumwe mwenyene turiko turayaga nk'abakirisu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusangire ikiyago n'inyigisho nukwirega ibyo bintu nibishasha muri eklezia kandi birafise ikintu bishobora guhindura mu byo dukora mu kugene tubikora n'ikintu na kino gihugu gateba kigahinduka. Abakristo gatolika ni twebwe benshi twokora nk'abakristo burya ibintu byogenda neza gusumba kumbura izindi mekanizme n'izindi strategie aho zananiwe tugasanga umutima niwo bishoboye kubera ijambo ry'Imana ryanyuze umuntu. Umugirwa w'isigwa ry'iminyota ufise amamuko mu Bayahudi ko kera imbere y'igihe ca Yesu abayoboke b'Imana baba bacumuye yabarungikiye
abahanuzi mu kubagarura bakigaya kabi baba bakoze bagaheza bakisiga iminyoto umubiri wose bakambara n'amagunira bakaborogera Imana ikavyura ikigongo cayo ikababarira ikongereka n'abahezagira ni naho mu gigo havuye winjizwa no muri ekereziya nk'igihe c'umwihariko co gukubitiza agatima mpembero no kwigaya kuri bose nubwo ukwigarura ku mukama ari by'ibihe byose. Michel Nibitanga mwihimbazwa ry'umunsi w'iminyota ku ndongozi z'igihugu c'u Burundi ubwa Sedicom. Dutandukire ubuzima bw'amaparuwase. Inyuma y'ikuragurwa muri Mutima Mweranda, abakristo barenga 300 muri paruwase ya Kinindo bararungitswe mu butumwa ku munsi w'Imana igenekerezo rya 6 Ntwarante mu nkuka y'imisa yaherejwe isaha 4 irongowe na patiri mukuru w'iyo paruwase Patiri Agapite Nindorera. Inkuru ya Radislas nije imbere. Mu gihe cy'insiguro y'ijambo ry'Imana patiri mukuru yamenyesheje abagira barungikwe mu butumwa ko bashimye kubarungika ku munsi w'Imana kugira abakristo bose bababone hama bagende gushikiriza ico babonye kandi bigishije. Yaciye abasaba kuja kubaka eklezia muryango ndetse asaba n'abavyeyi ko bokwereka abana babo ko banaguwe muri Mutima Mweranda mu kubakundisha imibano rukristo. Twashimye rero kubarungika kuri uyu munsi w'Imana aho igihugu cyose kibabona kugira ngo namwe mugende gushikiriza ivyo mwarose twubake eklezia muryango. Ubutumwa muza kuronka rero budufasha kubaka muvugani intambwe zitatu z'eklezia mbere ya kabiri tukayishirako aho tubatuma genda mwubake eklezia yo kuziko, eklezia y'umuryango. Bavyeyi muri ngaha mwana mwe muri Mutima Mweranda ereka abana banyu ko mwana vuwe by'ukuri izo nguvu za Mutima Mweranda zibahe uwo muriro w'urukundo wake mu rugo rwanyu kuko nagwa muri Mutima Mweranda eklezia irabatuma kugira ngo nimwakomera mu muryango wanyu mukomeze n'irya miryango 12 muri kumwe. Wanavuye muri Mutima Mweranda niwaje imbere y'abandi agahimbaza no kurera umukama. Inyuma y'insiguro y'ijambo ry'Imana niho imigirwa yo kubarungika mu butumwa yaca itangura aho umusaseredoti yabadomekeye itara baraheza barakira umuco ikimenyetso cerekana ko bagiye kuba umuco aho bazoja hose. Ivyo biheza yaciye ashikiriza igitabo c'ijambo ry'Imana umusukukazi w'abanaguwe nabo barafata amabibiliya yabo ibimenyetso vyerekana igikorwa kibaraririye co kuja kumenyesha inkuru nziza. Twaregeye umupfasoni Berthe Bakera umusukukazi w'abanaguwe muri Mutima Mweranda muri paruwase Kinindo aragaragaza akanyamuneza afise aranatubwira ingene biteguriye kubakira mu butumwa. Akanyamuneza katagira uko kangana ubuntu bw'Imana kubona dushobora kuronka abangana gutyo baje bagashima kurungikwa mu butumwa. Bararose inyigisho zibategurira kurungikwa mu butumwa hanyuma muri iyi minsi bariko barakurikira inyigisho z'amaministeri. Tuzogera igihe tugire atelier umwe wese yumve ministeri yojamwo tuce dukora igikorwa co mu ministeri. Niko buryo bwo gukurikirana ko kuba mu bumwe n'abarose ifizyo bashasha. Parfenda iragije umwe mu batumwa bashasha yarahije kurungikwa mu butumwa yatumenyesheje ko kumwe n'abagenzi we bazogamburuka ubutumwa bafashijwe n'umukama. Cyohe cyane kurika mu butumwa ku ruhande rumwe ni igikorwa kitoroshe ariko kubw'umukama ntibazodushoboye. Rero kumwe n'abandi cyo nemeye nuko nzogamburuka amagakora ubwo butumwa ko butegekanijwe cyowe n'umukama. Twamenyesha ko abo barungitswe mu butumwa bari banaguwe muri Mutima Mweranda mu mpera z'umwaka uheze bashika hafi 400 bakaba kandi bemerewe kuzoronsa ikimenyetso c'umunyu bamaze guhabwa inyigisho zibafasha gutahura icari cyo kuba umunyu w'isi. Nije imbere Radislas ku bwa Sedicom muri paruwase Kinindo. Tuje mu gisata c'ubutumwa mu ntumbero yo gutegura ihimbazwa rya yubile y'imyaka 100 paruwase Bukeye izo imaze mu myaka 5 iri imbere abakristo b'iyo paruwase baratanguye gutunganya ibikorwa vya mbere vy'iyo myiteguro. Kimwe muri ivyo bikorwa akaba ari ico kurarikira inama izoba ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Ntwarante uyu mwaka. Inkuru ya Odette Ndayishimiye. Nyakubahwa padiri mukuru wa paruwase Bukeye Clovis Nduwimana ari n'iteka ryo gutumira imvukira zose za paruwase Bukeye zikorera mu mihinga itandukanye y'igihugu cyacu cy'u Burundi mu nama zobagirisha ku igenekerezo rya 13 z'uku kwezi kwa gatatu muri uwo mwaka turimwo. Intumbero nyamukuru y'iyo nama no kurabira hamwe ingene botegura yubile ya paruwase Bukeye y'imyaka 100 izohimbazwa mu myaka 5 iri imbere. Ivyifuzo nyamukuru abakristo ba paruwase Bukeye bifuza gushika ko
imbere yuko iyo yubire ishika nibi gusubiramo ingoro y'Imana kugira ngo bayitere iteka n'ishaza kusubiramo uburaro bw'abasaserdoti kubaka ibiro vya Paruwase Bukeye hamwe no kubaka inzu y'ingenzi tubamenyeshe ko iyo nama izobera kuri Cercle Saint Michel i Bujumbura ikazotangurwa n'igisabisho c'inkuka ya misa ku bwa Sedicom Odeta Ndayishimiye Paruwase Bukeye. Paruwasi Kanyosha yarateguye indwi y'inyigisho no gusenga kuva ku igenekezo rya 13 gushika ku igenekezo rya 20 ntwarante uyu mwaka mu ntumbero kwitegurira guhimbaza neza umunsi mukuru w'umuvunyi wa Paruwasi Kanyosha mu vyeyi w'ikigongwe usanzwe uhimbazwa ku igenekezo rya 18 ntwarante buri mwaka. Iyo ndwi ikabizo ifise icivugo kigira kiti dufashijwe na Bikira Maria mu vyeyi w'ikigongwe twubake eklezia muryango mu gusoma no mu kugendera ijambo ry'Imana mu ngo no mu miryango yacu. Patiri mukuru w'iyo paruwase Patiri Diodone Ntamavukiro akaba hamagarira abakristo bose b'iyo paruwase kwitaba izo nyigisho kugira ngo banagure ukwemera kwabo bubake imiryango yabo bubake na eklezia muryango bari kumwe n'umuvunyi wa paruwase yabo mu vyeyi w'ikigongwe. Tuje mu gisata c'inyigisho mu ntumbero kwitegurira guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi uhimbazwa ku igenekerezo ry'umunani ntwarante paruwasi Kamenge yarateguriye inyigisho abakenyezi baba muri iyo paruwase ku munsi wa gatanu igenekezo rya 4 no ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 5 ntwarante. Intumbero y'izo nyigisho kwari ukwibutsa abakenyezi ico bahamagarirwe gukora kugira ngo agateka kabo kabandanye kubahirizwa. Izo nyigisho zari zifise ijambo nshimikiro rigera riti inkingi z'urugo. Abafasoni bari muri izo nyigisho baribukijwe ko umukenyezi w'umukristo arangwa n'igisabisho c'imva mutima kandi akaba mu bumwe n'Imana nayo rurimi rwiwe rugahezagira. Tubibutse ko uwo munsi mpuzamakungu hariwe agateka k'umukenyezi mu Burundi wahimbarijwe mu ntara ya Rumonge ku munsi wa 2 igenekezo ry'umunani ntwarante ku civugo kigira giti umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Tutandukire amakuru ya Nyenubweranda Papa François. Nyenubweranda Papa Francisco azogira urugendo rw'ubutumwa mu gihugu ca Kongo iharanira demokarasi kuva ku igenekezo rya 2 gushika ku igenekezo rya 5 mu Kakaro. Uwo munsi nyene azoca abandaniza urugendo rwiwe mu gihugu ca Sudani y'ubumanuko kugera ku igenekerezo ry'indwi mu Kakaro. Nyenubweranda Papa François akazoba yitavye ubutumire bw'abepiskopi n'abakuru b'ivyo bihugu bibiri. Nkuko tubisoma ku rubuga rw'itorokanizo ry'amakuru Vatican News, iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa 4 igenekezo rya 3 ntwarante umwaka wa 2022 n'ibiro bijejwe amakuru vyanye n'ubweranda Papa. Ivyo bihugu bibiri Papa yabihoza ku mutima abisabira amahoro n'ubutungane. Mbere mu mwaka wa 2017 akaba yararongoye igiteramo cyo gusenga no gusabira amahoro ivyo bihugu bibiri. Ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru twari ko turabashikiriza. Ndabashimire mwebwe mwese mwaduteza abiri. Shimire kandi nabagenzanje bamfashije kuyatorokanya. Imana ibahezagire. Gonzalve Ntashimikiro nije niko ndabashikiriza. Murakoze.